Bavukanyi turongeye kubaramutsa kandi tugomba tubandanye n'urugendo turimwo. Kino n'ikiganiro ca kane mu rutonde rw'ibiganiro bine twahariye kwishura ikibazo ku bijanye n'uko ekereziya yoba inyegeza ibitabo. Uno munsi tugomba dusozere tuvuge ibintu vya nyuma. Mu vyo twabonye vyose rero twavuga yuko urugendo rwo kwemeza ibitabo biri muri Bibiliya, urutonde rw'ibitabo biri muri Bibiliya rwabaye urugendo rurerure, ariko ikintu ciza nuko bamaze gushinga yuko ivyo ari vyo bitabo biranga ukwemera kwabo, nta na rimwe bigeze basubira kubisubiramwo kubera ko bemera ko bihezegeye kandi bivuye ku Mana. Nuko ariko rero haca haza n'ikindi kibazo tuti kubera iki bafashe ibitabo bimwe bakareka ibindi, kubera iki bafashe bino bakareka biriya. Twaramaze kuvuga yuko Imana yaravuze, Imana yarayagiye igihugu cayo, kandi ivyo yavuze ntibirengwako. Mu nyuma abanditsi, abahanuzi baza bashimikira beyiterera ivyo abandi bahanuzi ba mbere bavuze, ariko vyose bishimikiye ku vyo abahanuzi bakuru ba mbere bavuze, kandi mu vyo twababwiye yuko vyose vyaza bishimikiye no ku nyigisho Musa yavuze, kubera ko Imana mu kumenyesha igihugu cayo yatoye igihugu cayo, hanyuma ica kuri Musa kugira ngo imenyeshe abantu ugushaka kwayo. Naho Musa atari we yanditse ibitabo vyo bitanu vya mbere vya Musa, vyose barabimwiterera muri nyine twabivuze. Nico gituma rero kugira ngo bakingire ivyanditswe vyose vyeranda, baciye umurongo bati ibizoza mu nyuma vyose ntivyitwa Bibiliya, kubera Imana nta bahanuzi yari igituma, ahubwo cari igihe cyo gusubira gusoma no kuzirikana bimwe abahanuzi ba kera bari baravuze, ngo barabe ingene babigendera n'ingene babitahura. Usomye neza Bibiliya yose ukayisoma uhereye ku kantu ka mbere gushika ku kantu ka nyuma, urabona nk'ingene abahanuzi ba nyuma batera bava mu muco wo kubura profesi, bagatera baja mu muco wo kuvuga ibizoza apocalypse. Umuntu asomye nk'abahanuzi ba nyuma, baba ba Aje, baba ba Zakariya, umuntu arabona ko ariko bameze. Ni ukuvuga rero yuko ubuhanuzi bwatera buhinduka, ariko abayahudi b'ico gihe bakabona yuko Imana yavuze, kandi yavuze ijambo rya nyuma, kandi yuko nabo bari mu gihe ca nyuma. Barabona yuko ivyanditse biraba amategeko bikwiye, hanakenewe kwandikwa ayandi aho hageze igihe cyo kuyashira mu ngiro. Bino mvuze ku bijanye no gutandukanya abahanuzi n'ibindi bitabo vy'abandi bivuga ku kubura bizoza, nguvuga ingene umunsi wa nyuma uzoba umeze. Biragoye kubibona kuko bisaba ubuhinga bumwe bwo kumenya gusoma ivyo bitabo, ariko mu nyemerere ndababwiye n'ivyo umuntu asomye neza ibitabo by'abahanuzi arabona yuko abahanuzi ba nyuma batandukanye n'ingene abahanuzi ba mbere bavuga. Gutyo rero ubuhanuzi bw'abahanuzi bwa mbere burahera, hamatangura ikindi kiringo cajemwo inyandiko nyinshi, kandi muri izo nyandiko nyinshi ntizagiye muri Bibiliya kubera ko benshi baravyitirira. Ibitabo byose rero bitemewe ntivyigura yuko atagaciro vyari bifise, ahubwo abantu bari bafise amakenga ku nkomoko yavyo. Nico gituma mbere twanabonye yuko no mu kinjana ca 16 n'abaporoti babikuyemwo bakabishira ku ruhande muri Bibiliya, kuko bari bisunze Bibiliya y'abayahudi, nayo yari yabize ku ruhande, itari yarabifashe nk'ibitabo biri muri Bibiliya yabo, muri Bibiliya yabo. Ariko ngaha cavyuka ikindi kibazo tuti none abantu bamenye ko ijambo ryavuye ku Mana, babona kwemeza ko ari bitabo bivuga ukwemera, canke mu kwemeza ko ari ibitabo biyaga Imana babonye ko ari ijambo ry'Imana. Mu vy'ukuri bino bintu bibiri birafatanye, kuko guhera kera na rindi abantu baremera yuko ivyo basoma mu nyandiko nyeranda vyavuye ku Mana, kandi twaramaze kuvuga ingene Imana yimenyereje abantu, hanyuma mu vyo yababwiye
bagashima kubyandika, iyo mana nyene ikaba ariyo yanabagiye n'imbere ikabamurikira iciye kuri mutima wayo, abantu bakandika ibyo ishaka ko bandika. Nuko ariko rero aha niho hari akajambo gakomeye, ariko rero ntibisigura ko ibintu byose byanditswe bivuga Imana bitegereza kuja mu bitabo biranga ukwemera kw'abana b'Imana, cyangwa ko bitegereza kwitwa ijambo ry'Imana. Ndasubiramo, ntibisigura ko ibintu byose byanditswe ku Mana, byanditswe bivuga Imana, ko byose bitegereza kuja mu bitabo biranga ukwemera kw'abana b'Imana, canke yuko byose bitegereza kwitwa ijambo ry'Imana. Biba bifite agaciro, birashobora kugaburira ukwemera kw'abantu, ariko ntibiri muri Bibiliya, ntibiri mu ijambo ry'Imana. Iki kintu kirakomeye kugira ngo dutandukanye inyandiko nyinshi ziri ku ruhande zifite n'agaciro, nk'inyandiko z'aberanda bakuru ba mbere bo mu myaka ya mbere ya Ekereziya, zifite agaciro gakomeye, ariko ntiziri mu ijambo ry'Imana, ntiziri muri Bibiliya. Ni ukuvuga hategerezwa kuba umurongo ntarengwa, hategerezwa kuba aho abantu bashikiriza, kandi twaramaze kuvuga ibyo bisunze. Umuntu rero aravye ku rugero rwa kahise, ibitabo byemejwe ntibyemejwe kubera ko byamurikiwe n'Imana cyane cyane kubera icyo, cyangwa kubera ko abantu babyemera ko byamurikiwe n'Imana, nacyo nyine cyarimwo, muranyumva neza. Ahubwo byemejwe kubera ko ibyo bitabo byagize uruhara rukomeye mu kubaka umuryango w'abana b'Imana, mu kubaka umuryango w'Abayahudi, mu kubaka umuryango w'Abakristo. Kuko n'ibitabo bidasaza, bivuga ibintu bidasaza, kandi birengera ibibazo by'inkomoko iyo byaje biva, kubera ko ibyiyumviro bishikiriza muri ibyo bitabo birarengeye kure n'iyo ingorane twebwe abantu duhura muri buno buzima turimwo. Hama ibyo bitabo nabyo bikagerageza kubaka akaranga k'umuryango w'abemera gafatiye ku mico idasaza y'abana b'Imana, kandi imico y'abana b'Imana b'ibihe byose. Aha niho tubona ijambo ry'Imana rifite agaciro ridasaza, ryama ari rishaje kandi ribwirwa abantu bose. Amajambo arimo rero n'amategeko adata agaciro, n'inyuma y'imyaka myinshi ubuhanuzi burimwo ni ukuri kuyagira abantu b'iki gihe, kandi kuzoyagira abantu bazoza n'inyuma, nka kurya kwayagiye abantu bose ba mbere babyumvise kera na rindi. Harimo kandi ubwitonzi, harimo amajambo y'ubwitonzi n'ubu abandanya kumurikira abantu bose, utaravye intara bakomokamo, utaravye imigenzo kama yabo. Ako karanga mbere k'ivyo bitabo niko katumye bihawe agaciro kandi bigasonerwa. Ibitabo biranda birasonerwa, ibitabo birasonerwa bikubahwa. Kandi n'igihe nk'akarorero amategeko arimwo agoye canke batayatahura, Abayahudi ntibigeze na rimwe bumva ko boyahindura canke ngo bayakosore. Bahitamwo aho kurondera ingene bayasigura, bishimikije izindi nyandiko zo muri Bibiliya zegeranye n'ayo mategeko zishobora gufasha kuyasigura. No kuvuga gusigura Bibiliya wishimikije Bibiliya nyene, Bibiliya igasigurwa na Bibiliya. No kuvuga n'aba harimo ibintu bikomeye bigoye gutahura, ntibigeze babona ko bobikuramwo canke ngo babishire ku ruhande. Kandi ikindi kintu kirakomeye, no kuvuga kubaha ijambo ry'Imana naho yoba tutalitahura, kubera ko twemera yuko riturengeye nk'abantu. Mbere nagomba ndababwire ko nk'abasoma muri Bibiliya y'igihe bereye uko yanditswe, n'amakosa ari amakosa abantu ba mbere banditse Bibiliya bashizemwo, kuvuga amakosa y'indimburo, amakosa ya grammaire, amakosa yo kwandika uko bandika n'iminwe. N'ayo makosa yagiyemwo, naho baba bayabonye abakoresheje Bibiliya ubwa mbere, ntibigeze bayakosora, ahubwo bayarekera uko mbere bakashira, ariko bagashira ku ruhande mu murongo, ku karongo, bakavuga ngo hano handitswe ngo, ariko mwebwe musome ngo,
kugira ngo berekane ukubaha bafite iryo jambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana bariha agaciro, bakumva ko batokuraho akantu na gatonyi cyangwa bagira akantu na gatonyi bongerako. Jewe mbere noca nivugira ko nitanga k'akarorero, maze kubona ukuntu usanga hari ijambo rigoye gusoma bagashira hagati mu tuzitizo ngo handitswe ngo, ariko usome ngo. Ibi nabibonye ntanguye kwiga Biblia muri zino ndimi yanditswemo, nico kintu ca mbere campaye kubaha Biblia, kuko kenshi iyo tubisoma mu ndimi zacu tuvuga ngo bino bintu sindabyumva, bino bintu sindabyumva, ariko n'ababibonye mu ndimi zabo za mbere nabo nyine barabyubashe. Ku buryo rero natwe bidusaba kubyubaha, n'ayo makosa ari amakosa urumva bayakomeje uko nyine, bakagereza kurondera gusigura cyangwa kwereka abantu bazokoresha Biblia ariko batayahinduye. Nuko rero tugera dushitse ngaho, ariko mwumve yuko Biblia nuko imeze, ntaco ekereziya iduhisha, ahubwo ibitabo twarose nivyo nyene bidufasha mu gukomera mu kwemera kwacu, hanyuma aho tudasobanukiwe naho tugasaba abashobora kudufasha bakadufasha. Murakoze.